Kwigenekerezo rya 13/0 icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Space Caritas Njebarikanuye aherekejwe na buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona na bamwe mu bakozi bakuru bo mu nama nkenguzamateka yari yishikiye muri quartier Nyabututsi Rirare yo muri commune n'intara ya Gitega ahazokubakwa ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka n'iy'inama nkenguzamateka. Intumbero y'ugo rugendo kwari uguhagarika ibikorwa vy'umwene gihugu arimo barindiriye guhabwa na leta umuzibukiro yariko ashaka gusubira kwigarurira ico kibanza leta yamaze gutegekanya kuhubaka inyubakwa zayo. Niho twumva inkuru yuko hariho umuntu ariko aragomba gukorera umugambi kuri kino kibanza. Ikibanza tuzi yuko leta y'u Burundi yamaze gufata ikagishira mu minwe yayo kugira ngo hazokoregwe umugambi ukomeye wo kubaka aho inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zizokorera, kandi ndetse hari n'izindi nyubakwa zitekanijwe ku vyo twagiye turashikirizwa. Tumaze kuvyumva rero twaciye tubimenyesha ubwa mbere hoho n'abandi bari hafi, duhereye ku nama nkenguzamateka iri ngaha hafi, kugira ngo tuze ngaha ku kibuga turabe yuko ivyo twumvise ari vyo. Naye murabona yuko twasanze vy'ukuri hariho umwene gihugu umwe yaraje kuhatera ikawa, kandi muzi neza yuko kino kibanza haciye umwanya utari muto bivugwa yuko camaze gufatwa kugira ngo hakoregwe umugambi w'igihugu ukomeye. Kuba rero yarahawe na leta, twavyumvise ko yahawe na leta, muga turazi yuko nitongo ry'umwene gihugu bwite iyo leta irikeneye kugira ngo ikorere mu mugambi irashobora kuryakira, hanyuma umwene gihugu agatunganirizwa ku buryo atangorane zihaba. None rero nawe yarahawe na leta, mugabo leta ikabihakeneye, urumva ntashobora guca avuga ngo jewe tugwane na leta ntibikunda. Vyumvikana ko abwirizwa ahubwo gushikira umugambi w'igihugu, umugambi wa leta, hanyuma nawe nimba ari ivyo yaramaze kuhakorera canke yarashize mu ngiro ivyo yasabwa, kuko umuntu hawe na leta ahantu abaherewe umugambi mu gihe aba yarawushize mu ngiro sawa, kandi murazi yuko umuntu ahawe na leta agomba kuhakorera umugambi ntawukorereho, aho hantu mu bisanzwe haba hakira ha leta. Rero nkuko n'abandi aha hirya no hino muzi hari abasanzwe bafiseho ibibanza kandi vyabo bwite, mugabo nabo nyene bakaba baremeye gukurikira umugambi. Nico gituma n'uyu unye yokumva yuko umugambi w'igihugu bwiza kuhabera, hanyuma leta n'umuvyeyi turazi yuko ibwirizwa gutunganiriza abana bayo. Nico gituma rero nawe yorindira nkuko abandi barindiriye, nimba ari umuzibukiro bazobahereza arindire nkuko abandi barindiriye. Kandi dusaba yuko ndetse n'abari hafi, kuko ngaha hariho n'igicapu cerekana aho umugambi uzobera, kandi beneho barabizi, n'undi baza ko yarabizi kiretse kuyigirisha gusa. Dusaba bose yuko ahubwo bokubaha kino kibanza ntihagire usubira kugomba kuza kwiyumvira kuhakorera ikindi kintu kinyuranye n'umugambi w'igihugu. Ibisigaye navyo duca dusaba inzego zibijejwe muri leta yuko kubera hariho umugwi uri kurabikurikirana turabizi, baheze barabe yuko abene gihugu kumbure bafise uburenganzira ku gashumbusho bakaronswe, kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko kandi abajeje intwaro ngaha mu ntara ya Gitega tukanasaba yuko umugambi woja mu ngiro. Erega amatongo yararyoshe, abantu bariko bararengana baraba hana hantu ingene hangana baca bahashaka. Naco gituma baca dusaba rero yuko uwo mugambi w'igihugu woja mu ngiro kugira ngo abene gihugu amero ahere, ahubwo abone yuko aha hantu hari umugambi ukomeye kandi nabo nyene uzobateza imbere. Ico nico dusaba rero kugira ngo ibintu bigene neza. Ahasigaye tugasaba abene gihugu bose yuko bokubahiriza kino kibanza, inzego zibijejwe kubatunganiriza zirahari kandi ziriko zirakora. Naco gituma tuzisaba yuko zonyarutse ibintu kugira ngo abatunganirizwa batunganirizwe. Abakozi bari barungitswe n'uwo mwene gihugu muri ico kibanza baciye bamenyeshwa ko kizira kikaziririzwa kuhakorera uwundi mugambi unyuranye n'uwo leta yahategekanirije.